Itangazo rishikirijwe n'abakozi b'Imana abungere b'amashengero bahurikiye mu ishirahamwe Kristo Make mu ntumbero yo gukeza nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi akaba n'umugabisha w'ikirenga w'ingabo General Major Evariste Ndayishimiye. Twebwe abakozi b'Imana abungere b'amashengero bahurikiye mu ishirahamwe Kristo Make turi n'iteka ntangere yo kumenyesha abarundi n'amakungu ibi bikurikira. Ubwa mbere, nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi akaba n'umugabisha w'ingabo w'ikirenga, twebwe abakozi b'Imana abungere bahurikiye mu ishirahamwe Kristo Make turahimbawe cyane ku iteka Imana yabateye ryo kuba mu ndongozi nkuru mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika no kwitwa imboneza y'ugwaruka rwa Afurika. Imana yabateye iteka mu makungu, tukaba tuboneyeho kano karyo ko kubakeza tunabasabira ku Mana kugira ngo mukomeze kuba umugisha ku Burundi, kuri Afurika no ku isi yose. Ubwa kabiri, nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ukaba n'umugabisha w'ingabo w'ikirenga, turakengurukira cyane akarorero keza mutwereka mu bikorwa bitandukanye by'iterambere rusangi mwama muriko murakorera igihugu cyacu kugira ngo gitere imbere ata murundi n'umwe asigaye inyuma. Ubwa gatatu, nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ukaba n'umugabisha w'ingabo w'ikirenga, leta murongoye ni leta mvyeyi kandi nkozi koko, kuko indongozi zose uhereye kuri mwebwe nyene se Barundi mwama mwiyegereza abenegihugu kugira ngo mube hafi yabo ndetse mumenye ico bagona n'ico babifuza ko nk'indongozi bitoreye. Turabibashimira cyane nyene icubahiro. Ubwa kane, nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ukaba n'umugabisha w'ingabo w'ikirenga, turashima kandi ingene mwitwararika ibijanye n'ibibazo by'umutekano haba mu gihugu hagati ndetse no mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko, aho tugashima ingene muriko murakora mutiziganya kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo no mu bindi bihugu bivukanye biri ku mugabane wa Afurika, aho twovuga nka Somalia, Central Africa n'ahandi hose. Ubwa gatanu, nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ukaba n'umugabisha w'ikirenga w'ingabo, twebwe abakozi b'Imana turakurikiranira hafi ibijanye n'imigenderanire y'igihugu cyacu cy'u Burundi n'ayandi makungu, na cyane cyane ko umuhamagaro wacu utagira imbibe. Aha rero twagira dufate akanya tubashimire cyane ingene mwitwararika ibijanye n'imigenderanire y'igihugu cyacu n'ayandi makungu mu gufashanya, ariko harimo kubahana no kubahiriza ubwigenge bw'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ibyo bikaba biriko birahesha iteka igihugu cyacu cy'u Burundi n'umurundi wese ku gatwe kiwe ahaserutse mu bindi bihugu. Mu kurangiza, nubwo twari tugifise byinshi byo kubashimira, twebwe abakozi b'Imana abungere b'amashengero bahurikiye mu ishirahamwe Kristo Make turahimiriza zina murundi wese ko mu budasa bwacu tworushiriza kubana mu bumwe, mu gushigikira atawusigaye inyuma imigambi y'iterambere mu civugo canye n'icubahiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi cy'uko umunwa wose woronka icyo ufungura, umufuko wose ukagira amafaranga, na cyane cyane ko turi kumwe twese
bishoboka. Imana ibahezagire.